umuntu atiriwe aja kure, igihugu cyacu cy'u Burundi kirakunzwe. Igihugu cyacu cy'u Burundi kirashizwe hejuru. Abarundi n'abarundikazi turashizwe hejuru. Abakristo bose, abadasenga kumburiwe ndabareke, mugabo abakristo bose basengera n'abadasenga barashizwe hejuru. Ivyo turiko turabona twari twarabibwiwe. Imana iravuga iti mwebwe abarundi ndabakunda, nzoza nibere hano. Ati ico ndabasaba gusa nanje nimunkunde nkuko nabakunze. Ati ibindi byose mubimpe nzobikora, nzobibakorera, nzobibatunganiriza. None nkuko yabitwemereye ibandanye ibikora. Iyo Mana tuyiha amashi cane mu giturage. Imana irafasha Uburundi. Imana wavuze ati n'ijambo gusa, ijambo ry'Imana niryo kwizigira, rirumvimwo ivyizigiro. Yagiye ituma abantu bakatubwira, reka mvuge cyane nyakwigendera sogokuru wacu. Yaramukoresheje, yaramuvugishije, aratubwira ibintu byinshi cyane. N'ibi biriko biraba, ibyaraye bibaye yari yarabitubwiye, mugabo ntitwamenya ivyo ari byo. Ati Imana igiye kugurura ijuru, noneho iturungikira imigisha myinshi cyane. Ati imigisha izoshira Uburundi hejuru, imigisha izerekana ko Uburundi ari igihugu cyo kwirukira, igihugu cyo kuronderamo ubwenge, igihugu cyo gutanga impanuro, igihugu cyo kurondera inyinshi ku bibazo bitandukanye. Ati bazoza bigire hano. Ibyo byari byaravuzwe. Imana ishimwe. Bivugwa ntawabona neza icyo bivuga, ariko nyene kubitubwira we yarabibona kandi yarabitubwiye. Mugabo twebwe mugani wababandi ati haragowe mwebwe mubyigwa ntimwumve canke mukanura ntimubone. Natwe niko twari tumeze, twarakanura gusa bakatubwira ariko ntitubone. Harabaye byinshi, harabaye byinshi. Sogokuru wacu ivyo yatubwiye, ivyo yadusigurira biriko biraba. Byinshi byarabaye, ibindi biriko biraba. Hariho n'ibindi bizobandanya biba tutazi, ariko yari yaratubwiye. Bakatubwira bati, abasenga bakatubwira bati Imana yaje mu Burundi kuko Imana irakunda Uburundi, ntituvyumve. Ati Imana yafashe icicaro mu Burundi, ntituvyumve. Canke tukumva umengo ni ibintu bidashoboka kuko tuvuga tuti twereke ikivyerekana. Harabaye byinshi. Imana iradukunda pe. Ego
mugabo reka twihindukirize ko ikibazo, twihindukirize ko ikibazo. None ko Imana idukunda kandi ivyerekana umwanya ku mwanya. Hari uwavuze ati, umwigisha yavuze ati nukuba uhagaze, kuba turiko turahumeka muri kano kanya, ati ni urukundo rw'Imana. Ati kandi urwo rukundo rw'Imana ntiruhera, ni isoko ridahera. Urwo rukundo rw'Imana ati irarutwereka cyane cyane mu bihe bikomeye, igihe twari kutwagararije twananiranye. Ati reka jewe ndabarungikira umwana wanje. Ati uwo mwana we ndabarungikiye azoze yitange kugira ngo ibyo byaha byanyu bikire, muhinduke, twongere tugaruke ku Mana, tugororokere Imana. Urukundo, aturuje umwana wayo kubera urukundo, kugira ngo dushobore guhinduka, tuve mu byaha, tumuhindukire, tumugororokere. Urukundo ruhindura. Noneho jewe ngaca mvuga nti, none ko turi hano, wewe ko Imana yaduhaye umwana wayo, Imana isaba Ibrahim ati mpa uwo mwana wawe. None weho turi hano, icyo wotanga nk'igiciro kugira ngo mugenzi wawe yumve ko nawe yohinduka cyangwa yoronka amahoro, rwa rukundo wowe umuhaye nawe rugashobora kumubera inyungu yotuma nawe yumva akunzwe, yotuma nawe ahinduka. Wowe icyo wumva cy'igiciro wotanga niki? Uvuze uti ndatanga umuntu nzobura umwicanyi, amategeko aca gufata. Nubwo uvuga uti jewe reka nitaba ko wiyahuye, ariko Imana yarabiteganije. Imana ntiyaturemye kugira ngo twiyice cyangwa twiyicishe, kuko kwiyicisha ibyo byose n'amakosa. Mugabo Imana iratwereka ingene yabigenje. Irungika umwana wayo, yambwiye ati genda uze witangire abana b'abantu kugira ngo bagaruke bave mu byaha. Icyo ndakivuga, ndamaze kukivuga kenshi, ariko ni cyiza cyane kuko iminsi yose umuntu yumva, iyo muri ko murasigura ibintu, umuntu agenda yumva ukuri kugenda kugaragara. Naho umuntu yabona keke utabona neza, wumva ibintu bibandanya biza nk'umuco. Yesu ndongera ngaruke ku musaraba, mbere yuko acikana, iby'inzira yaciyemo by'umubabaro, byo kugirirwa nabi, ibyo sinirwa ndabisubiramo, ariko reka nshike ku musaraba. Imbere yuko acikana yaravuze ati Data bababarire, ntibazi icyo bakora. Bababarire, ntibazi icyo bakora. Ngikirya twebwe abana b'abantu, ngikirya ikintu cyo dufasha, karya na karorero, irya ni inyigisho, kirya ni ikimenyetso mu byo twebwe twoshobora gukorera abana b'abantu nkatwe bagenzi bacu. Nuko dushobora kuvuga nka rirya jambo tuti Data babarira mugenzi wanje nanjye mbabarira kuko ntazi icyo nkora. Icyo nicyo kintu gikomeye cyane, nicyo kintu cy'agaciro. Wewe
woshobora guhereza mugenzi wawe. Nico kintu novuga cy'agaciro kadafise iherezo. Hari wavuze ati Imana idukunda ubutagira iherezo, de façon illimitée, de façon infinie. Nawe ubwo rukundo Imana idushakako natwe twoshobora gukorera abandi, n'ubwo rukundo rushobora guhindura. Noneho umuntu ntaze yigera apfa, mugenzi wanje ntaze yigera apfa, igihe cyose akamahinduka, aba mushasha igihe cyose, twisunze cya kigongwe Yesu kiratubwira ati bababare nibazi ico bakora harya niho yangabirano y'ukongera kuba bashasha, ubona natwe twoshobora mu buzima bwacu twoshobora gushika kuciyumviraho biragoye, kuri ico kimenyetso kikaba mu mitima yacu, tukagereza kugira ngo natwe tugishire mu ngiro. Kubabarira nka kurya Yesu yavuze ati bababarire nibazi ico bakora. Weho urumva wowe utobivuga ati mubabarire nanjye mbabarire, kuko nituzi ico dukora. Mugabo ntibi ibintu by'amajambo gusa, ibintu wewe ikuvuye ibyina mu mutima ati mbabarira nawe umubabarire. Ibyo twakoze ntitwari tuzi ibyo ari byo, kuko numbabarira jewe ndakira ndahinduka, kubera kwa rukundo wowe ndakweretse ndakubabarire, nawe umbabarire, umpa imbabazi, ndagusaba ikigongo nawe umpa imbabazi. Gutyo ibe un système de transmission y'urukundo, urukundo ruza guhindukamwo ubuzima, urukundo ruza kongera kurema. Umuntu akugiriye ikigongwe, usabye ikigongwe akaguha imbabazi, uyo muntu aba yongeye kukurema, kandi uko kurema ntiguhera, kuko mu Mana icyo kigongwe si cyawe umuntu inyama oya. Icyo kigongwe ni ikigongwe kivuye kuri mwene, ikigongwe kivuye ku Mana, kandi icyo kigongwe kivuye ku rukundo, rwa rukundo rudahera. Ni ukuvuga ko wewe ukuguriye ikigongwe, wowe wazigiwe akaguha imbabazi, aba akuremye ubudahera. None tweho turabe ibyo bintu twabishobora. Birashoboka. Turazi neza yuko uko Imana ishaka ibintu bigenda, twebwe turabana abantu irabizi, dufise aho dushitsa, dufise aho tugeza. Mugabo Imana yatubwira iti gerageza nubwo bigoye, gerageza uje mu nzira, mbona ko ushaka guhinduka, mbone ko uri mu nzira y'ugushaka gusaba ikigongwe, mbone ko uri mu nzira y'ugushaka gutanga imbabazi, ariko atari ugwiyerurutso. Abahora bavuga bati ntawe umenya igihe, ati twame twiteguye, ati ntawe umenya igihe twame twiteguye. None koko twebwe umwe wose uwo mubaza, koko wumva witeguye cyane, wumva vyibwe ushaka kwitegura kugira ngo umunsi ruzokubita ruzosange wewe uri muri ya disposition nziza, uri muri cya gihe cyiza cyo gusaba ikigongwe, cya gihe cyiza cyo gutanga imbabazi.
ari byo umuntu yovuga ati noneho wewe uri muri cya gihe cyo kurondera iherezo ryiza. Ejo bundi twari mu bikorwa rusange, ayo majambo navuze narongeye aragaruka, kuko turi mu bihe Imana iratubwira iti ubu ndaje kugutwara, none wowe uriteguye? Imana yaraduhaye rero ingene twoshobora kwitegura neza, iraduha n'ibihe, iratubwira ubu turiko twarumvise yuko hariko uriya mugu kumenya ukuri n'ukurekuriranira, bariko baravuga bati ukaba hari ikintu uzi urabashikira kugira ngo utange témoignage, utange intahe, uvuga ibyo ushobora kuba uzi. Mugabo ntibagoye kugira ngo uze guturira, no kugira ngo ukuri kumenyekane. Iki gihe ni umuhamagaro wacu, cyane cyane twebwe abakristo, ni umuhamagaro wacu. None wewe witeguye gute muri kimwe twavuga tuti urumva koko wewe ushoboye gusaba ikigongwe? Urumva uri muri za disposition yo gushobora gusaba ikigongwe? Urumva uri muri za disposition muri cya gihe bya bihe byo kwitegurira gutanga imbabazi umuntu wo gusaba ikigongwe? Kandi ubikore k'urukundo, kuko icyo kigongwe uzoba uri kurasaba n'izo mbabazi zisaba utanga, nuko byose ari expression, novuga ari nka transmission, no ukwibonekeza ikimenyetso cya rwa rukundo umwana w'Imana yatwereka ariya ku musaraba. None wewe ku mutima uriteguye? N'ikimana muri umuntu mwanya ku Burundi, n'ikimana iriko iradusaba, ntuzovuge ko utabyumvise uri umukristo, kuko Imana iriko irabitubwira ubunyene, iriko iraduhimiriza itubwira ati twikebuke Abarundi kugira ngo twitegure. Urumva witeguye? Nyene iteka mama bundi, mwakoze cyane kuri kano kanya muduhaye. Numva ibyigishijwe, numvise ari ibintu bihambaye cyane. Noneho bica bintu icyo mvuga ni kweli Imana iradukunda. None tweho twokunda abandi gute? Twokunda abandi mu guha imbabazi uzogusaba ikigongwe? Twokunda abandi mu kugira wa mutima wo gusaba ikigongwe? Imana tukayibwira ko turi abanyabyaha koko, ntibibe ibintu byo ku munwa. Tuyibwiye ko turi abanyabyaha kandi ko dukeneye gukira. Nayo iravuga iti genda usabe ikigongwe. Muri dawa twese wo mu ijuru haravugwa hati uragirira ikigongwe, uratugirira ikigongwe nk'uko natwe tugirira igongwe batugiriye nabi. Ndangije hano nongera kubabwira ko ndabanezererewe, kandi ndemera ko igihe hazoboneka n'ikindi gihe zoza ntera intambwe nshika hano kugira ngo dusangire igisabisho, dusangire gushimira Imana. Imana ibahezagire. Murakoze.